ico nkwibwirira ikiri muri wewe kizokizana abandi nico kizotuma n'abandi batera kure indoto zawe mw'isi zirakenewe indoto zawe nshuti yanje ico nkwibwirira ikiri muri wewe kizokizana abandi nico kizotuma n'abandi batera kure indoto zawe mw'isi zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro haraho tubona ataho kubinyuza bikadutera kwifuza iby'abandi erega muri wewe hari ikintu gikomeye indoto zawe mw'isi zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro nshuti yanje ico nkwibwirira erega muri wewe hari ikintu gikomeye
Mwalimu. Naam. Hapo zikarandinga baba. Acha, hagarari. Mwalimu. Naam. Ala. Yo bro. Imyaka myinshi waravye mu Burundi. Long time na bro. Nifuza kumenya ubuzima babayemo hanze. Mwalimu. Nibaza nta bishasha cyane bihari. Igituma je nagiye hanze nizere ko ubizi amanyanga navuye ngankoza amagafi menshi mu Burundi busuma navuga butandukanye bijya no hino ngo gatumye unshikana mu bindi bihugu ariko naho nyine narahabaye ndapambana po ndabona amadiri aranka biranka cyasano kansubiye muri yangeso yo kwiba yakaboko burya aha naho mbona aha navuye mu bihugu byo hanze ndi muri wanted ndiko ndarondego ubwo amanyanga navuye nkora ariko ndavuga sinaguma mu gihugu bitari kiwanje kandi fita aho mva nemeye kugaruka kandi mu gihugu canje ariko urumva ko akaboko kanduishije ga bro. None Alan ko je wari wavuye nganda kwihanikirije kugenda hariya urumva uzocubaho gute? Mwalimu ibigora baka burya byaranyanye yuko yongeso noshora kwiheba bivanye n'ubuzima nabaye mu nishika hariya ahubwo ubundi ko ndicuza igituma iyo ngeso nayigumanye ndayivana nga mu Burundi ndifuza Imana ko yoshora kumfasha nanje vraiment nkayiba ku kaboko nkaraba ko noshora kuba nk'abandi hama nawe ndabona ibintu byaragiye neza ubuzima bwarahindutse kugira ushike nga waciye mu nzira zimeze gutega mwana nk'umugenzi wanje. Alan ubuzima naciyemwo ni burebure cyane ariko kuvuriya munsi Betty? Wow. Haruri mubi. Okay. Reka nzoneyo. Kesi? Ni sawa?
Longe. Oui. Ufise ukomeze gute? Hari imyanya ya 2,100 n'ikivundi ca 2,800. Shaka inusu rero mpimira. Asa kabiri. Bine? Umanya. We kubona. Bisa neza. Irasa neza rwose kubipo. Alan, Mwalimu. namahoro. Apa? Kuri nga. Hano umuntu umugezi nidini. Sawa rero. Po. Eh. Yawe ndashadaza ibintu vyawe. umva nshuti yanje ico nkwibwirira ikiri muri wewe kizokizana abandi ico kizotuma shaje meze nani imvura yabaye nawe uyu munsi None sha tubigirende. Bro. Nga. Subiza kumunzana kwanza ndaba. Sermando rabe nipo. Wowe nyibye ndagukuzanira. umva nshuti yanje ico nkwibwirira ikiri muri wewe kizokiza Ça va ma fille? Ça va. Kwega usoma? Ego. Ni sawa none roye? Nakuri n'amahoro. Bose barakomeye? Nakuri turashima. Aho ni sawa rero. Namwe n'amahoro no. Ni sawa? Ni sawa. Sawa rero, jewe nako ndihuta kubera ko ntazize amazi y'ubugaye ku mbabura. Sawa ni wihuta. indoto zawe n'isi zirakenewe indoto zawe mu bandi n'ingirakamaro hari aho tubona ataho kubinyuza bikadutera kwifuza mwalimu indoto zawe n'isi zirakenewe indoto zawe mu bandi n'ingirakamaro hari aho tubona ataho kubinyuza bikadutera kwifuza iby'abandi erega muri wewe hari ikintu gikomeye indoto zawe mw'isi
zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro umva nshuti yanje ico nkwibwirira ikiri muri wewe kizokiza n'abandi nico kizotuma n'abandi batera kure indoto zawe mw'isi zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro kuva navukana mwarimu nkagena kimwe kumva ngo qu'est-ce que tu va nga ihute ndi musaza ndamwitaho ihute vanga umva nshuti yanje ico nkwibwirira erega muri wewe hari ikintu gikomeye ibiki kuri kuri umuhora basi
turi kwa muganga roye biragiye musaza wacu ihangane roye reka twizere imana irabikora roye intore arakira roye intore roye arakira roye reka dusenge biragenda neza ntabwo uriko uramuvura humura roye biragenda neza roye kumurira roye reka dusenge imana sivyo reka dusenge mana data twese wo mwijuru mana ikiza mana itabara mana ibohora turaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo utabare umuhungu wawe turaguhamagaye nk'Imana ko wareje n'uno munsi mukiri uracakiza nayo mpamvu ndakwizeye gose kuko tugiye gukora ibikomeye ndasengeye n'uyu mukobwa mana kugira ngo umuhe ihumure ridasanzwe n'izina rya Yesu ndasenze mana nizeye gose mana kugiye gutabara kandi kugiye gukiza ndagushimiye ko umuhungu wawe agihema iwakira amashimwe agahizagirwa rero mana turaguhamagara akanya kuko uko wareje n'uno munsi mukiri uracatabara uracabohora ndasengeye umuhungu wawe nyakubaha kugira ngo umutabare umukwize umukozi w'ikina bitanga nshuti yanje ico nkwibwirira ikiri muri wewe kizokiza n'abandi nico kizotuma